umukristo akwiye kubaho afise ibice n'imirongo yafashe yo gutsinda satani mu ntambara. Igihe shetani amuteye akagira ikigwanishwa cyo kumurasa, icyo ni ikigwanishwa cya mbere. Ikigira kabiri no gusenga Imana. Uragomba kunesha umwansi satani. Kaze bakunzi mwese muriko muradukurikirana kwa kakanya, nije Pastor Nduwimana Joseph asanzwe aremesha ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Reka ndagusabe wandike iryo zina nyene Pastor Nduwimana Joseph uje kuri YouTube. Urabona ibiganiro bitari bike, ukeneye kuzuraronka na message fyonda sabone ufyonde ku nkengeri, uzozuraronka message ku mwanya kuwundi uko dusize ku butumwa, nawe uce wibonera message. Imana iguhe umugisha. Kora igikorwa nawe cyo kurungikira ubutumwa babiri cyangwa batatu mbere n'abarenga, kuko nawe Imana izobiguhembera. Twebwe turatanga umwanya, turatanga ibikoresho, turatanga amamega menshi cyane yo kurungikira abantu tutazi, kuko turi kuri misiyo y'Imana. Ariko nawe uri kuri misiyo y'Imana, nimbukiri hano mu isi, gira igikorwa wokora kugira nawe udufashe kuvuga ubutumwa. Ni inyungu ku Mana. Reka dusangire ijambo ry'Imana hariya muri Zekariya igice cyaho cya kabiri umurongo n'umunani. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko ari kuhoraho nyaringabo agize, niwe yantumye kumuhesha icubahiro mu mahanga. Imana nishimwe. Natanguye mvuga ngo uragomba kunesha shetani. Reka dusome. Hari inzira nyinshi zo kunesha shetani, hari ibigwanishwa bikomeye byo kunesha shetani, hari strategy nyinshi zo kunesha shetani. Iya mbere, soma ijambo ry'Imana, urishira mu mutima wawe, urigenderemwo, abariryo rikugida, abariryo rikubaka. Wibuke Yesu ko yavuze amajambo akomeye igihe satani yaraje kumugerageza. Oh haleluya, haleluya. Amaze kumugerageza ariko arasenga, mwene data niwakoresha ikigwanishwa kimwe ntabwo kizotsinda satani. Yesu yari kumusoza ariko arasenga, satani amusangaho, aca mubonera mu ntege nke z'inzara, aca mubwira ngo kuri umwana w'Imana hindura aya mabuye acika umutsima. Aramubarira ngo umuntu natungwa n'ibifungurwa gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose. Haleluya, ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubugingo. Nicyo gituma nakubariye ngo igihe atamajambo ari muri wewe, umenye ngo waramaze gutsindwa, ugwanira mu kuneshwa. Ariko nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo mugwize amajambo y'Imana abe muri mwebwe. Nimba ugomba gutsinda shetani, soma ijambo ry'Imana rikurongore kandi rikubake. Umukristo akwiye kubaho afise ibice n'imirongo yafashe yo gutsinda satani mu ntambara. Igihe shetani amuteye akagira ikigwanishwa cyo kumurasa, icyo ni ikigwanishwa cya mbere. Ikigira kabiri no gusenga Imana. Muntu wewe witwa kuri umunyedini uri mu ishengero, mugabo utagwiza amasengesho, menya ngo waratsinzwe, kuko isengesho naryo riri mu bintu rituma satani agutinya, kandi rishobora kuzana amasezerano yawe, kandi rikirukana kamere n'ibintu byinshi biguhiga mu buzima. Senga Imana mukundwa. Ibyo bibaye ibintu bibiri. Ubwa mbere jambo ry'Imana, bugira kabiri amasengesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Amasengesho ahindura ibintu. Niwa hagarara ku masengesho gusa uzonanirwa. Twarabonye abantu basenze cyane bitababuza gusambana. Nukubera iki? Barasenga mugabo ntibari mu ijambo ry'Imana. Iyo batari mu ijambo ry'Imana rero amasengesho yabo araguruka. Yo, haleluya. Birasaba kuba mu ijambo ry'Imana, niryo rizokurongora, niryo rizotuma utsinda. Ubwa kabiri cyo mu masengesho, icyanyuma rero cya finale, kuba umuntu agororoka bisigura ngo ahesha Imana icyubahiro. Yo, naho waba mu ijambo, ibintu ivyamwa cyanke razirita iva mu gusoma ijambo ry'Imana, ikuzana kwama imbuto z'ubugororotsi. Razirita iva mu masengesho, izana kwama imbuto yo kubahisha Imana. Igihe cyose wosenga, igihe cyose wosoma ijambo ry'Imana, mugabo inyishu nizana ubugororotsi muri wewe, byose bizoba bibaye zero mwenduze. Bisigura ubusa, 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 ubusa. Bisigura ngo ibikorwa uri kurakora byose bizane ubugororotsi muri wewe, bizane guhesha Imana icyubahiro. Aho rero iyo ni intsinzi ikomeye cyane. Iyo turi
turiko turasoma ijambo ry'Imana, Daniyeli bamaze kumushyira muri prison yahariya bagasonzesha intare mu rugero rukomeye. Ibyamufashije ubwa mbere yasenze amashengesho menshi, ubugira kabiri yabaye umuntu yubaha Imana. Bibiliya ivuga ngo umwami Daniya aje kumuraba yavuze ngo kubera nabonetse imbere yawe ndakubaha nta n'icyaha Imana inyagiriza, nico gituma yarungitse marayika azibira akanwa k'intare kubera yabonetse imbere y'Imana atacapfa n'Imana. Nico cyazanye ubutabazi, marayika araza kwenterevena. Mwene data, intsinzi ikomeye cyane. Gororoka uheshe Imana icyubahiro, wubahishe Imana yakuremye, aho intsinzi ni kashi.